asanzwe ahagarariye ibikorwa byo biryoshye, bakaba basinyiraniye ikiringo c'imyaka 27. Ni ukuvuga imyaka 3 izokubaka imyaka 3, hanyuma imyaka 24 isigaye, imyaka 24 isigaye aba ariyo kwisubiza umutahe n'inyungu ku bazoba basizemwo imitahe, ariko inyuma y'ico kiringo izoca isubiza leta Hello everyone, kandi ndabaramutse ndabifurize umunsi mwiza, ndabifuriza akajoro keza ku bamaze kuryama, ndabifurize umutaga mwiza ku biriwe bari mu mirimo itandukanye. Umunsi uri hejuru rero tuje kuvuga ku bijanye n'iyubakwa ry'isoko rikuru rya Bujumbura. N'umunsi natembereye mbona ngo umushikiranganji canke abashikiranganji ati basezera kw'itariki 25 z'uku kwezi nyene turimwo, abashikiranganji barasinyiraniye amasezerano yo gukorana kubakana Fabrice Manirakiza arongoye Ubaka Nation Group, ariko ntibagiye kuzobikorera muri Ubaka Nation Group, ahubwo bafonze irindi shirahamwe bahuriyemwo bose nk'abanyamitahe, yaba Ubaka Nation Group na leta, kubera ko leta yabashizemwo imitahe. Iryo yita Ubaka Nation Market. Iyo Ubaka Nation Market rero niryo shirahamwe rigiye gutangura kubaka isoko rikuru rya Bujumbura, ariko leta ikazoba ihagarariwe n'Ibanki BIJ, Ibanki y'Urwaruka akaba ariyo izoba ihagarariye ico gikorwa, mu gihe Fabrice Manirakiza nawe muri Ubaka Nation Group asanzwe ahagarariye ibikorwa byo biryoshye, bakaba basinyiraniye ikiringo c'imyaka 27. Ni ukuvuga Buja City Plaza ikaba izokubakwa imyaka 3, izokubaka imyaka 3, hanyuma imyaka 24 isigaye, imyaka 24 isigaye aba ariyo kwisubiza umutahe n'inyungu ku bazoba basizemwo imitahe, ariko inyuma y'ico kiringo izoca isubiza leta, leta nayo itangure kuvyaza umusaruro. Iyo bakora kuri ry'isoko nkuru ya Bujumbura tubona ari ikintu ciza cane, canke twumva ari ikintu ciza cane, naho bamwe mu Barundi nyene babipinza cane. Bamwe mu Barundi baguma bidoga ngo Fabrice yabaririye amahera, ariko nawe akabandanya atera akamo avuga ati ntihagire uwusubira kunyiyumvira ko ivyo wapi, iyo si yo gahunda yanzanye, ahubwo je naje kugira ngo umurundi wese mu myaka 3 iri imbere, umurundi wese azohembwa no kwitwa umurundi. Wa murundi muto, wa murundi yaheba 103 vyiwe agashira muri Ubaka Nation Group, amenye neza ko atayasize kwa Fabrice, ahubwo yashize mu kigega kizofinansa imigambi myinshi. Umugambi wa Buja City Plaza, ibyo ni Fabrice yabivuze kandi yabivuze avyatuye. Mu mugambi wa Buja City Plaza yavuze ati ni umugambi mutoyi cyane, kuko aravuga ati n'amabarabara yo mu kirere, amabarabara y'indarani, Ubaka Nation Group izoyaca kubera iki? Ubwiyunge bwabo, kuvuga nitwamara kwiyunga turi Abarundi babitahura, canke mukiyunga muri abandi bantu babitahura, muzosanga igikorwa cyabaye gito kandi kitavunye umuntu n'umwe. Ariko ibi bintu naciye nkuba ndavyumva neza ku wundi mujene umwe ariko arakorera mu gitego kitamenyerewe, ndavuga ati ubu turiko tuja muri economie sociale, turiko tuziyumvira gutanga economie sociale et solidaire. Rero no abavuga ati ubu ufise umutahe wese nagenda ashire muri Ubaka Nation Group, amakonti aruguruye muri banki za Bankobo,
pgf n'ahandi canke mu telefoni ku nimero ngaha uza gusiga ngaha kugira ngo babahe information ikwiye. Rero kuko nyimba ukuri nabonye ku binyamakuru bitandukanye canke ahatandukanye bivuga neza ko Buja City Plaza igiye gutangura kubaka, hamwe vyoba arivyo kuvuga Uburundi si kurongora Afrika gusa, ahubwo uwabugiye no muri vya bindi kwitera agateka, isoko ry'abaguzi, isoko ry'abagurisha, isoko ry'akarere. Uravye iryo soko nkuru ya Bujumbura yahiye, yari isoko iri hagati mu mutima wa Afrika. Abakongomani niho basumira, abanyarwanda niho basumira, ndetse n'igice kitari gito ca Tanzania baraza kuhasumira baciye muri bice vya Rumonge bagaca za Makamba, barashobora kuza kuhasumira ibintu bikagenda neza. Ariko rero mwumve ko kuva isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka 12. Muri iyi myaka 12 nta wundi muntu haraje amashirahamwe menshi akavuga ngo nje kubaka isoko rikuru rya Bujumbura, ariko ukuntu yazimba ngaho twabimenye. Ariko umujene novuga ko adafise amahera menshi, ahubwo akoresha ubunararibonye, ubumenyi n'impano yahawe n'Uhoraho Imana, akaba ari we avuga ati jewe ndahagurutse ndaje nyine twebwe abarundi nyene tuyiyubakire atantererano igiyemwo. Uwo ari we wese, umurundi uwo ari we wese, yaba ari hanze yaba ari mu Burundi, umutahe ukaba uri mu Burundi ibihumbi 103 umutahe umwe, ni kuvuga addition, bagura addition, ni kuvuga ni investissement. Aya batabitaho ubura ko investissa no gufata risk, mbese no gufata amafaranga yawe wori uno munsi ukayashira ahantu kugira ngo azovyare ayandi menshi mu myaka 5 canke 10 iri imbere. Ni kuvuga no gufata risk, ni kwiboha, kwiniga. Akavuga ati rero abari hanze ba diaspora n'amadolari 103. Rero n'ubu ikigega cyobane Africa Investment Fund kiruguruye mu banki atandukanye cyangwa mu microfinance atandukanye, mu imitahe iracakirwa ukuri kwami. Ni kuvuga ko isoko igiye kubaka inyuma y'imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3 rero zitangura kugira iki, zitangura kungukira cyangwa zitangura kungukira abazemo imitahe. Mureke kuguma mwumviza babandi aguma bashi intege ngo Fabrice Imana yakize yabaririye amahera. Noneho ubuhoho twaraye tubonye, twasomye ku hatandukanye yuko zahinduye imirisho. Buja City Plaza igiye gutangura kubakwa atacamira, imbere y'isinzi ry'abarundi, imbere y'isinzi ry'amahanga. Iyo Buja City Plaza iteguwe kubaka mu myaka 3 ama-complex, izo bigizwe n'ama-complex canke ama-mall kubera ko usanga ari inzu nini cyane igiye kubaka mu myaka 3. Biteze neza ko umusaruro uzotangwa inyuma y'imyaka 3. Biteze neza ko umusaruro uzotangwa kugira kuboneka kuri mwebwe maze imitahe. Rero wewe uriko urakurikirana rino jwi, wumve ko gushira umutahe muri Buja City Plaza utazoba uhugutse, utazoba winize, ahubwo uzoba uriko urakora icyo bita investissement à long terme. Kuvuga investissement à long terme n'aya mafaranga uzosanga n'umwana wawe n'igisokuruza kizokuvuka. Wewe nka sokuru wabo ugeze ko ufise ayo mahera ibyo 103 cyangwa amadolari 103 ariho abazoza baraza gusoroma kugira ngo wa murundi ahaze mundaguwe neza aboneke. Si ivyo gusa, azo harimo na jagi cyo kwiyumva. Igituma Amerika idashaka kuyitera igizwe n'ibihugu 56. Ibihugu 56 byamaze kuja hamwe. Bizigura ko ivyo bihugu byamaze kuja hamwe rero bifise inkomezi, bifise ubwigenge. Mugaha muri Afrika canke abirabura icyo dubona duhuriyeko imijyano n'injyane zitagira umumaro, ntibitagira akamaro na gatoyi. Rero nkantu nawe murundi kuranyumva, wewe munyarwanda kuranyumva, yuko iyi Afrika yacu kugira itere imbere nuko tugereza kuja hamwe tukavana n'ibidutandukanye. Nakana nakabafike ikintu ntibabariranire kugira ngo basubize hamwe Afrika tugira tuyubakire hamwe umuryango mugari
ibihugu vyacu kugira ngo navyo bive muri imperialisme canke muri colonisation à long terme. Kuvuga twavuze ko twikeka abazungu muri colonisation ariko baca bazana izindi nguvu nziza cane baca bahera mu madini, bahera mu mashengero, mu migambwe kugira ngo baronke aho babanza gutandukaniriza abene Afrika. Rero Afrika turatandukanye kubera iyumva, ariko rero mbonyumukuru ntiyari yo kuvuga kuri Afrika ubutandukane bwayo canke ubutandukane bwayo canke oya, twari turiko tuvuga ati kuri Buja City Plaza. Buja City Plaza nk'ahantu ngira wowe Murundi wese uriko urakurikirana, genda muri banki iyo ariyo yose ubakanishe ni groupe yasizemwo yugurujemwo konti, wuzuyemwo umutahe wawe. Uwo mutahe wawe ni inyuma y'imyaka 5, inyuma y'imyaka 10 canke 20, apana 20 ariko irenga. Inyuma y'imyaka mikeyi umutahe wawe uzoba wagarutse n'inyungu nyinshi rwose zitazohigera zicika buri kwezi imyaka 24. Ufashe imyaka ufise wewe ubu nyene canke umwana wawe ukamuguramwo umutahe ugaca uharura imyaka 20 iyo mitahe yawe iriko irunguka, usanga ari igihe kinini cane, kuko nubwo uzoyagumiza mu mufuko ntuzoca ugira iki, uzoca uyarya n'ubundi ahere nk'ifu y'imijira. Rero abandi bona yamaze ngo twanka kwitegekaniriza kazoza, ariko kazoza kakadutegekanya. Bisigura ko rero niwanka kwiremera ejo hawe haza aho hazokurema. Rero reka duhurire kuri konti za Ubakanation Group kuza kwemvesisayo tugashiramwo imitahe, siyo tugabiye Fabrice Manirakiza oya, ahubwo ni imitahe izokora ibintu vyinshi bitandukanye, kandi byose bizozana inyungu kuri twebwe nyene twasizemwo imitahe, canke kuri mwebwe nyene muzaba mwasizemwo ija, canke kuri twese nk'abarundi. Twiyubakire ibintu tutarinze kurindira imfashanyo, tutarinze kuzera inzi. Mwari kumwe na jewe nyene Gisahira, kuri microphone. Rero tuze guhurira kuri Ubakanation Group gushiramo imitahe, ejo ntituze kwicuza tuvuga ngo erega vya bintu kandi vyarivyo, ntituzogaruke kwicuza tuvuga ngo vya bintu ngo vyagenze gute. Ukaba udashoboye naho gushika kuri Ubakanation Group canke utazi aho kirakorera, muraturondera ngaha hepfo ndaze gushika nimero kugira mutubaze ati none bigenda gute kugira shirimo imitahe, mwandike muri commentaire, mugire subscribe muri benshi kugira ngo tuzoze twasangira ibiyago biryoshe. Mugire share, mugire partage, mugire comment, naho ubutaha tuzadusubira. Imana ibahezagire cyane.